Reka nongere niramukirize abakunzi ba Yaga Nawe TV bariko baradukurikira ndababwira bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni MC Benta nko musanze mubizi kuri screen zanyu murabona ko turi kumwe n'umusesanguzi. Reka ndamuha ikaze kugira ngo aturamukirize abakunzi bacu. Karibu cyane. Urakoze cyane Benita. Ndamutse abakurikirana runo rubuga amahoro y'Imana akomeze kubana nabo bose. Yego, urakoze cyane. Bwana musesanguzi ko turakurikirana amakuru ariko agenda cana ko two turumva neza yuko ku munsi weje ko habayeho manifestation mu gihugu ca Tanzania hakaba havugwa ko hapfuye abantu benshi cyane kandi bikaba bivugwa ko hashobora kuba harimo n'abakenya. Ubivuga kwiki? Urakoze cyane mutangazamakuru. Mu karere k'ibiyaga binini hariho ikibazo gikomeye cyane rwose. Narabivuze nabisubiyemwo basanguze batandukanye bakomeza kuvyerekana yuko buri intambara y'akarere isa niyamaze gutangura mu buryo bweruye. Ibi umuntu adashaka kuvyumva abatanzania nabo batashaka kubibona yuko intambara y'akarere yatanguye deja. Mugabo kuri uyu munsi abatanzania bariko barabona yuko intambara y'akarere ishoboka mbere wanashaka iwabo ikaba mbi cyane gusumba mu bindi bihugu kubera ko bobo basa n'abari bigize banyamwigendako. Bisigura ko yoba yimutse rero. Nivyo ngiye kukubwira. Ubundi iyo tuvuga intambara y'akarere abantu babitahura uko utariko. Bumva ngo intambara y'akarere nije ntambara ikirabera muri Kongo. Iyo tuvuze intambara y'akarere ni mwumve yuko ari akarere k'ibiyaga binini kose kagomba kwadukamwe intambara. Ego. Kubera yuko dufate ntarinja mu donido kiganiro kwishikwa zomba jije. Dufate nk'ubu Kongo yogira ngo yivune u Rwanda. Intambara yo kijana no mu Rwanda. Sivyo. Tanzania nayo yogira ngo ize yivune. Abariko barayigira nabi. Deja haramaze kugaragaramwo abakenya. Sivyo. Uburundi ntabwo buba netre. Ntuteze kuba netre. Uriko baratabara Kongo. None Kongo igiye gufasha mu Rwanda duce bigenda gute? Bazorera kumabariza amaboko. Nibyo rero niko bimeze. Abantu nibumve yuko nka hamwe Imana itaturengeye cyangwa hagira igikozwe intambara y'akarere yamaze gututumba kandi ku rugero ugo hejuru. Tanzania ku munsi wejo tariki 29 haratanguye imyigaragambyo. Aho aba manifesta bobo mu ma objectif principal berekana bagaragaza yuko bakeneye ngo impinduka mu gihugu ca Tanzania. Wanashaka bakanabesha yuko ijya manifestation mu Tanzania bayikoze ngo kubera yuko warayoboye umugambwe utabwamwe na leta Tunduriso ko yarafunzwe kuva mu kwezi kwa 4 tariki 10. Bagaca bavuga yuko ngo yafunzwe kugira ngo ntazagira amahirwe yo kwiyamamaza ndetse ngo anitoze. Ariyo mpamvu baca bavuga yuko bagiye mwibarabara. Ariko rero ndashaka tubice ijya nino umwanya muto cyane. Byo nkunda kuvuga amajambo make kandi nkubita ku ntego kugira ngo abantu baze baradutahura. Abatanzania bariko barigaragambye cyangwa se bari muri manifestation. Bo bavuga yuko bakeneye amahinduka muri Tanzania. Sivyo. Mugabo kuri uyu munsi turiko turabona abakenya aribo baza imbere muri zya manifestation. Nsurinye wanashaka ko harimo n'abamasai bitwa karabo muri Kenya bariko bagaragara muri zya manifestation. None bajya abakenya nibo baza kurondera impinduka muri Tanzania ni igihugu cyabo. Deuxièmement tuko turabonamwo abagande muri zya manifestation. Bajya abagande nibo baza kurondera abatanzania impinduka mu gihugu cyabo. Ibi ni ibintu birimwo novuga urujijo rukomeye cyane gose. Ariko ku bantu bagiye bakurikirana ibiganiro byacu baca babona neza iyo biriko birasotera, iyo biriko biraja. Abanyarwanda muri manifestation za Tanzania kurondera yiki, abarundi muri manifestation za Tanzania kurondera yiki. None bisigura iki? Barondera impinduka za Tanzania ari abarundi. Ego nk'umusesa. Barondera impinduka za Tanzania n'abanyarwanda. So ibi twabyerekanye ment for ndabona umenga coba ikiganiro kirekire cyane gose. Mvuze ngo ndabihere mu ntango iyo biza biva. Mugabo ngomba nziratanga uburema buto cyane gose kugira ngo tuca ku masonga. Yes, nca ku masonga abantu bazi baratahura bimwe n'ibindi iyo biriko biraje. Ku munsi wejo no hatanga kuvuga ngo yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye itangazo zisaba igihugu cy'u Rwanda yuko gikuri ingabo zacu ku butaka bwa Kongo.
sivyo abantu bacavuga ati none musangutse biramuvanze avuye Tanzania yagiye muri Kongo ibi bintu bafitanye isano nivyo ngomba nshatse gutema duto kugira ngo abantu babitahure sivyo igihugu cy'u Rwanda caramaze kubona kuva kera yuko intambara cayinaniwe iyo muri Kongo kandi ibintu narabivuze igihe Amerika yiyempuritse muri intambara za Kongo narerekanye yuko Amerika nta rukundo yokunda umukongomani gotumiza kwirukana umunyarwanda ku butaka bwa Kongo magingo u Rwanda rutunzwe na Kongo kandi ubutari u Rwanda rwiba muri Kongo rubutwara hehe muri Amerika ibyo nivyo nishaka ko abantu babatahura nta rukundo Amerika yokunda umukongomani ngisumbye umunyarwanda Amerika kwinjira muri Kongo yari ije kurondera ingene ikingira umunyarwanda aya matangazo Amerika irandika byo gasakisaki ni kugira ngo abanyarwanda bikebure Amerika yaramaze ko nako Rwanda muri Kongo rwakubiswe impfupfu u Rwanda rwakubiswe ingugu kandi n'abanyarwanda ubwabo baramaze kubona ko bakubiswe igihe bamaze kubona ko bakubitiwe baciye bantisipa kudurumbanya Tanzania kudurumbanya Tanzania ntabwo byari kwa muri kino mugabo bamaze kubona ko muri Kongo bakubiswe bakavuga bati dukubiswe kubera Burundi nta kindi gihugu kitubeye intambamyi ni kubera Burundi reka rero dukora ibiyo bica dukora ibishoboka byose kugira ngo Burundi tubudestabilize hama Burundi nibwo abadestabilize duce tugira gute dushaka ku zacu muri Kongo nuko biriko biragenda ku butaka bwa Kongo Amerika bugira isani iri kirakubitira kago u Rwanda babwira ati abasirikare murabamariye muri Kongo ni mubakureyo ibikorwa biracahari ni byinshi bakure ku butaka bwa Kongo muja handi ibijya nivyo Amerika iriko irereka u Rwanda barabonye yuko bidakunda ko advancing so u Rwanda rero Rwanda ni intambara ya Kongo byanse kabisa u Burundi bukubitiye incuro muri Kongo u Rwanda mugabo rero abanyarwanda ntibanogerwa abanyarwanda ndagasurinye neza ninshigwa rimenetse burya iyi plan bariko barashira mu ngiro muri iyi myaka ni plan imaze imyaka myinshi yarateguwe barayizana babona biranse bagasubira inyuma guhindura imikenyuro baza bakabona biranse bagasubira inyuma kuzana imikenyuro barabonye ko muri Kongo byanse ubu rero binjiye ku mugaragaro mu gihugu ca Tanzania utiro Tanzania byagenze gute byifashe gute mu kwezi guheze nimba niyenze nuko ntibuka amatariki hariho umusirikare w'umutanzania afise ipete rya kapitene nuko ntibuka izina ryiwe yarasohoye ubutumwa burebure yarakoze ikiganiro aho yafashe telefone ye bari filma hamara arasohora ubwo butumwa ikiganiro kimara umwanya urenga isaha ikiganiro kirekire cyane gose aho yavuzemwe amajambo ahambaye ndagomba gusubinya yuko ujya mu musirikare wa Tanzania ni umusirikare ntabwo ari umuhimbano ni umusirikare wa Tanzania mugabo amajambo yavuze n'amajambo aremereye harimo amajambo umuntu yokwita ko yari amabanga y'igihugu yashize ahagaragara kandi ibintu nabikoze ku kiganiro none ivyo ngomba ngarukiyemo mu bintu bihambaye cyambere yavuze no kwita cyo kugumura abatanzania ubwa mbere yasabye igisirikare ca Tanzania yuko cofata mu minwe ubuyobozi bw'igihugu bandi majambo yasabye igisirikare ko cyo kubita kudeta ibintu ko bisobanura ikigize kabiri yasabye abene gihugu b'abatanzania yuko bogumuka bakiyamiriza uburongozi bwa Tanzania ngo kubera yuko batwaza umukazo kandi buri ko bwiba imitungo ya Tanzania bukanagiriza yuko ubwo butegetsi buri ko bukorera ku mohe y'abanyamahanga nujya musirikare wa Tanzania yavuze ibi ndashaka twifashishe ibi bintu bibiri reka barashaka nongeye ku cya gatatu gihambaye cyane aho yavuze ngo Magufuli Prezida wa Tanzania yari umuntu yubasha mu by'ukuri Magufuli ni umuntu yazanye impinduka ku gihugu cya Tanzania
wanashaka n'abaperezida benshi mu karere bamwigiyeko. Magufuli ni wa wundi novuga yaragwanya amanyanga wanashaka mu matware yiwe. Magufuli yashira imbere iterambere ry'igihugu, ntabwo yigera yifuza yuko igihugu ciwe coja amadeni kugira ngo ciyubake. No, bakoresha ubutunzi kama bw'abatanzania mu kubaka igihugu cabo. Ibintu byinshi Magufuli yakoze, amabarabara yubatse, amahopito yubatse, donc zijya nyubakwa zose novuga za leta Magufuli yakoresha ubutunzi kama, ntabwo yigeze ashigikira ko igihugu coja amadeni ngo ciyubake. Uyu musirikare rero yavuze ngo urupfu rwa Magufuli barurabe neza rurimwo abatanzania, aho yavuze yuko ngo Magufuli hariho bamwe mu bagwizatunga b'abatanzania yarabangamiye inyungu zabo, kubera ko inyungu zabo zabangamira ubutunzi bw'igihugu. Ngo rero bamwe muri abo bagwizatunga boba baragize uruhara mu igandagurwa rya Magufuli. Aho rero yasabye yuko abatanzania bosaba ubutungane bakamenya neza icagandaguye perezida wabo ariwe Magufuli. Ndabibutse kandi yuko ku ruvuga Magufuli havuzwe byinshi. Hari abavuze ko ngo Magufuli yoba yishwe na covid, mu gihe Magufuli ubwiwe yavuga ko covid ari grippe mu gisanzwe. Aho yamiza abatanzania yuko bafata imiti kama cyane cyane za tangawizi, izirima, indimu, hama baje mu bikorwa byabo. Mu gihe ibihugu bitandukanye nk'u Rwanda n'ibindi baboheye abene gihugu mu mazu, mu byo bitani bo babita ni kuma mu rugo sinzi ngene mu kirundi babita gute, mu Kifaransa babita gute, confinement. Voilà, wewe yavuga ati ni muje mu bikorwa byanyu. Boîte d'eau Tanzania zakora kawaida, amashop yakora kawaida, donc ubuzima bwa Tanzania bwari bwabandanije nkuko byari bisanzwe, kuko Magufuli yareretse abatanzania yuko ijya ngwara bagagamishije kumbuga ngurukana bumenyi. Ubundi ijya ngwara yari ingwara ari very cheap, yari ingwara isanzwe kabisa, yoroheje wanashaka n'ubuvuzi bwabo bwari ubuvuzi buri simple. So uyu musirikare rero amaze kuvuga ibyo byose, bo sinzi nimba leta yaramufashe ikamufunga ntabyo nzi, byo sivyo ngiye kuvuga, ariko ngiye guhagara gatoya naha yuko haci hasohoka itangazo rya mu buserukizi bw'igipolisi cya Tanzania, aho bwiyamirije ivyo umusirikare yavuze, kuko byasa nkuko ariko aracanishamwo abenegihugu. So mumbabarenze ndakubita ku ntego, ndabiciye ijya ntino, ikiganiro cyo kirekire cyane gose. Nifuza gusa yuko abari kwakurikirana kino kiganiro bamenya Tanzania imyigaragambye irikira haba mu vy'ukuri nukurondera impinduka, nico nkeneye kuko nivyo bariko baragaragaza. Tanzania w'ico gipolisi imaze kuyamiriza ibi uyu musirikare yashikirije, haciye hakomeza kubaho onovuga urusaku mu buryo ubutangaje, ama message atangwa yo kwerekana yuko leta ya Tanzania itagishoboye, leta ya Tanzania iriko iratwaza umukazi abene gihugu. Ariko kandi nibutse abadukurikirana yuko iyi leta ya Tanzania, uyu mugambo uri ku butegetsi CCM umaze imyaka 59 nimba ntihenze ku butegetsi. Nukuvuga kuva Tanzania ironka intara yo kwikukira, niwo mugambwe wagumye ku mutegetsi gushika magingo aya. Nta wundi mugambwe urabakorezamwe, hahinduka gusa abapresident barongozi, ariko umugambwe wagumye ari wawundi. So tubandanye inkuru yacu kuri hano kuri ziro mbuga zacu. Mu mezi abiri adaheze, mu mezi abiri dusize inyuma, twatangiye kwerekana ingene hatanguye kuboneka ku butaka bwa Tanzania ibintu biri étrange, aho abanyarwanda bakomeza kwinjira muri Tanzania by'agasakisaki,
aho batangura kwitoza utunyoni mu kuvuga yuko ngo intara y'Akagera yamye iri ku gihugu cy'u Rwanda. Bigaca bigaragara yuko basa n'abariko bararondera inyendamuvano y'ingene botanguza akajagari muri Tanzania mu ntumbero yo kwerekana yuko bashatse kurekipera ijya ntara yabo. Igice c'intara y'Akagera cyari cometse ku Rwanda. Ibi byose twarabyerekanye ndetse harageze naho uyu Samia Suluhu president wa Tanzania ubwiwe atangaza avuga yuko mu gisirikare ca Tanzania yuko azi neza ko kirimwo aba infiltre mugabo yuko atantambwe bazomuterana. Yarigeze no gusohora ayandi majambo yiyamiriza igihugu ca Kenya ko coreka kwivanga mu buzima bw'abatanzania. Ibi yarabikuye ku mareresi yakozwe n'abakenya berekana yuko Tanzania uyu president wa Tanzania ko ariko abangamira inyungu z'abene gihugu donc bigakorwa mugabo n'abakenya. Ejo rero ku munsi wejo tariki 29 ni tariki bayitangaje kuva imbere y'igihe yuko bazokwiyamama kwigaragambya plutôt biyamiriza CCM umugambwe uri ku butegetsi. Ama audio cyangwa se ubutumwa bwarasohotse aho abakenya bari kubabwira abatanzania yuko bazoja kubafasha kwigaragambya. Sinzi ko manifestation kwigaragambya mu Kirundi. Yego. Reka nabivuge mu Gifaransa ntaco bose batara manifestation. Yuko abakenya bazoza muri Tanzania gufasha abatanzania manifestation. Ngo kubera yuko abatanzania n'abanyabwoba. Ngo abatanzania ntibazoshobora kurinda amarakrimogene. Ngo abatanzania ntibazoshobora kurinda amasasu. Uru nugo rukunda abakenya bakunza abatanzania bwo kuzoza kubafasha manifestation. Nkuko bakibajije rero ku mirongo ya manifestation ku munsi wejo igitigira nyamwinshi ku makwe yose yaho bigaragambije harimwo abakenya, harimwo n'abagande, harimwo abanyarwanda, harimwo n'abarundi. Aya namakuru dukesha abari hajya muri Tanzania. Ariko nibutse abari ko barankurikirana yuko burya manifestation zabaye ku munsi wejo leta ya Tanzania yarakase communication. Hari imbuga nyinshi ntizakora, WhatsApp ntiyakora, za Facebook ntizakora, za Instagram ntizakora. Nubu imbuga nyinshi hwaniro barakase connection yazo. Niyo mpamvu mutabonye ku bwinshi ama video y'ibiriko yabera hariya muri manifestation ni kubera ko Tanzania yashoye kugira gukata ayo ma connection. Ariko kandi manifestation ntibyabujije ko ziba kandi n'inkuru ntibyabujijwe yuko zitangazwa. Utire manifestation zoba zigamije mu by'ukuri ko Tanzania hahinduka imitwarire yaho. Turazi yuko muri demokrasi c'est la majorité qui compte. Niko bimeze. Mwumvirije abasho kumva gukurikirana ry'amareresi yabaye muri manifestation bo ba manifesta bavuga ngo hatutaki CCM. Nukuba ntitugishaka kujya mugambwe CCM. None abatanzania benshi bakeneye CCM, mwebwe bake ni mwebwe muyamiriza. Ibi nibyo maze imisi niko ndabwira abantu hano mu Burundi. Wowe udashoboye kwiyarinya ku murongo CNDD-FDD yaciye kite hunga igihugu uri muri obligation. Aha rero na muri Tanzania uko bimeze, abatanzania mutagomba kuja kuri ritme ya CCM. Inzira yo guhindura amatwara ya CCM siyo, si manifestation. Wapi kabone ko bana byishe rero kubona bemeye ko abakenya, abagande n'abanyarwanda baza kubafasha manifestation. Ibi bica bigaragaza directement ce qui se cache derrière. Dusanzwe tuzi yuko u Rwanda, Uganda, Kenya nibo bari kwisonga by'inyeshamba za M23 muri Congo. None abatuabonye muri manifestation muri Tanzania rishatubona iki? Voilà, donc ni copier coller y'ivyabaye mu Burundi
bija muri Congo voilà que bigeno muri Tanzania. Mu Burundi 2015 byagenze gute? Hoho barifutsa agashambara abanyarwanda muri manifestation ntibagaragara barimwo mugabo byari bigoye kumenya ko harimo abanyarwanda bari muri manifestation 2015 bivuze ngo manifestation zabaye mu Burundi zari zateguwe n'u Rwanda ibi nta murundi atabizi ibi le preuve en est que coup d'état bateguye imazi kuba hati ababiteguye bose bahungiye he mu Rwanda n'abagiye za Belgique za Canada n'ahandi abenshi buririye i Kanombe i Kigali donc après le choc bace baja mu Rwanda kuko nibo bari bateguye ijya manifestation na Tanzania nuko bimeze nitwirushe ntiduhogore ngo turondere bimeze gute u Rwanda niko rwateguye kudestabiliza Tanzania uti rero objectif yo bari yihe amakuru ariko aravugangwa ni menshi y'uburyo u Rwanda goba rwateguye kudestabiliza Tanzania hari abavuga ko dabo Rwanda goba rwahaye gifovya c'amafaranga uyu president wa Tanzania Samia Suluhu ngo ashobore kubaha inzira yo gushobora kuba bocisha ingabo ku butaka bwa Tanzania baze kudestabiliza mu Burundi comme ça badestabilize Burundi ngo bikunde Burundi bone yuko buri sous pression bukuri ingabo muri Congo hama buze kudefanda mu gihugu cyabo ayandi makuru akavuga yuko ngo Samia Suluhu yanse kubaha inzira bagaca mubwira yuko kome wanse kuduha inzira turagukora ku butegetsi nawo turakwereka yuko ahuri hariho abantu bahagushizeho utazi nukuba hari izindi nguvu ziri nyuma wowe utabona aya namakuru atandukanye avuga kuri ibyo mugabo sinje kuyemeza karukuri mugabo ico ntashobora guhakana nuko u Rwanda rutoba ruri nyuma y'ijya migaragaro ico sinogihakana nta n'umuntu wazanga nyumvishe yuko zijya manifestation zategwa n'abatanzania nigikunda le fait d'abord ujya musirikare wa Tanzania yakoze ijya video yo kugumura igisirikare n'abene gihugu d'abord il était corrompu ujya n'umusirikare akomeye amakuru dufise tumva ko yakora wanasakana yakora no mu gisata aciperereza sivyo ujya musirikare nawe ubwiyo deja yari karakoreshwa ko nimba yakunda abatanzania ntabwo yari guhamagara abatanzania kujya mu barabara wapi ko manifestation turazi ico zatubyariye mu Burundi manifestation turazi hose ico zivyara rero nitwirushe ngo turondere gauche droite bya manifestation ziko zabaye mu Tanzania zateguwe n'abahima abahima sebere byebo bateguye bya manifestation zo mu Tanzania kandi musanzwe muzi yuko bakeneye na Tanzania byose bayikeneye mu burere bakeneye kuyobora Tanzania irimo Tanzania ikirayoborwa n'umugambwe w'ababantu donc majorité ya CCM n'ababantu turazi yuko abahima n'abakontre bantu ibi birazwi kuva amateka bigaragaza ni menshi rero abatanzania mugabe abatanzania mu maso nabivuze ku mamedia atandukanye ubusenyi ugwiwe bamutiza umuhoro abo bakenya mwahamagaye babatiza umuhoro abo banyarwanda mwahamagaye babatiza umuhoro abo bagande n'abarundi ni Tanzania bariko barabomora ego ariko bana msesanguzo utarabandanya hariyo akajambo baruvuze nifuza ko sesangurira ko gatoya baruvuze ko hari ibinyamakuru biko bigenda bivuga ko ari u Rwanda rushaka gutera ubwoba Samia Suluhu kugira ngo atange inzira bashobore kubona ingene binjira mu Burundi eske urabona neza ko iyi manifestation iri kiraba ko yotuma agira ubwoba agatangira inzira urakoze cyane mutangaza makuru kuri ico kibazo umbajije ubundi ico womenya coco ziya manifestation ntabwo zigamije gutera ubwoba Samia Suluhu subwo gusa zigamije kumutera buriya makuru amaze kugaragara kuja habona nuko bagomba wanashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe dufatiye kuri byo ujya musirikare yavuze nibindi biriko biragaragara hirya no hino bakeneye gutembagaza ubutegetsi bwa CCM ujya mugambwe uyoboye mu gihugu ca Tanzania ariko kandi abatanzania baracafise amahirwe yo kuburiza mu meshi ijya migambi igayitse y'abahima
bariko barashaka kugaragaza mu butaka bwa Tanzania. Nibahagarara amagabo bakabintwari bijya barashobora kubinetraliza mu kanyisase. Mugabo nibakomeza gutiza umurindi aba bahima bizobayangarana. Gusa ikindi kintu bagomba kumenya, aba Tanzania ntabwo bigeze bagira experience ku mabi akogwa n'abahima. Abahima ni bakujya nk'imbeba, bakujya baguhuba, baza bakwereka ibintu umenga ni byiza kuri wowe. Ahantu utanga akarorero ku byabaye mu Burundi 2015 nibyo nkunda gutanga ko akarorero. Abenshi baje mu ibarabara bo babereka yuko ngo bagomba kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza, magingo ngo Burundi buri muri demokarasi, nibyo bavuga. None buri u Rwanda ntiburi muri demokarasi, Uganda ntiburi muri demokarasi. Museveni atwaye imyaka ingahe? Si imyaka 40. Kagame atwaye imyaka ingahe? Si imyaka 30 na. Tanzania nta mu president n'umwe ararenze ikiringo ciwe, babisikana uko manda zije. Si gusa nuko bo bubatse umugambwe wabo neza, barawusekuriza ku buryo watwarira abatanzania. Donc aba bahima rero muri za strategie zabo, za systeme zabo, bagiye bacengetera mu batanzania bari faible, babereka yuko batwawe nabi, umugambo uri ku butegetsi uriko imitungo y'igihugu, abene gihugu bariko bicwa, baburi gwirengero. Donc bagomba kwigwanako kugira ngo batembagaze umugambo uri ku butegetsi. Aho ikintu ngomba ngaruke ko ubona shaka ndanarangiza niki, aba bakenya wibaza yuko baje gufasha abatanzania ku manifesta pour rien? No, ari ibyungu barabapeya. Ni bande babariye bijezi bari haziva he? Aba bagande abanyarwanda barundi bagiye ku manifesta muri Tanzania barabariha, barihwa n'abandi. Abatanzania bakagomba kuguruka bakabona bino bintu yuko atari ibintu byo gufata mineneko. Nkunda gutanga akarorero ku banyarwanda, abahutu bo mu Rwanda, agakosa gato abahutu bo mu Rwanda bakoze gatumye igitigira nyamwinshi cy'abanyarwanda bagwi inyuma y'igihugu. Kagame yarabirutse karabirukana kubera agasimple rero. Aha n'abatanzania bazokwisanga ari impunzi mu Burundi, abandi bahungire Tanzania nako Kenya, u Rwanda, Tanzania no mu bindi bihugu. Nibahagarara rero magabo bagwanire igihugu cyabo, nibasamara ole wao. Neza cyane, urakoze cyane bwana Sesanguzi, ko urumva ko Sesanguzi menshi kandi unahanwa n'igihugu cya Tanzania, kuko urumva ko bamaze kwinjira mu deje batagi batameze magabo barinjira nta kabuze. Kandi ndagushimire cyane rero kuri byinshi udusesanguriye, ndaguha kandi n'ikaze kandi muri Tanzania nawe TV kama tugukenera kugira ngo yagire abakunzi bacu ibigenda muri ino ntambara y'akarere. Kandi ndabashimire ku butumire mwampaye kugure cyinshi n'abadukurikirana. Ndabasaba dure muri commentaire, ndazi yuko ibyo navuze byinshi babizi ko kundusha, hari n'ibyo ntashoboye kuvuga ko umwanya mfise sikirenga. Ndari kubereka n'ingene zino manifestation zigomba kwinjira no muri Afrika y'Epfo. Ibyo byose ndakwibereka mugabo kumbe tuzogera mu bindi biganiro tubyerekane neza ingene hariho akagwi gakeneye kabisa gufata Afrika yose mu maboko. Neza cyane, turagushimiye cyane rero byumva mutima. Nongera nshimira abari ko baradukurikirana kuri nombonesha kure yacu ya Ganawe TV. Ndababwira nti duhuriye muri commentaire ngo Sesanguzi yivuze, mubaze ibibazo bitandukanye, muvuge n'amayida yanyu kugira ngo tubashe kubandanya tuganira muri ico kibanza twasigaje. Yari MC Benta nko mu bisanzwe mubizi, ndi kumwe n'Umusesanguzi muri studio. Ndababwira ko ndabakunda cyane. Ciao.